Nada yagiye kumunyegeza amunyegeza muri toilette, yagiye kumwibwira ati injira hiyo. Inyuma yaho aja kuraba ko muzehe yoba yamaze kwinjira. Tubona muzehe kandi ariko arurira ku ma esikariye aduga. Tubona kandi Tare ariko araterefona sister wiwe amubwira ivyabaye, yamubwiye yuko yamaze gufatirwa indani, arindiriye ko muzehe aza gusohoka hanyuma nawe abashe gusohoka. Ubwo Nada yagiye kumufungurira kugira ngo ashobore kuva indani, ati yagenda mubwira ati wibaza yuko ari hano ushobora kushaka gusohoka ngo urasoze ushaka no kwinjira ngo urinjiye, banza urindire uwo si umwanya wo gusohoka. Yamubwiye ati jya hariya ahubwo urindirireho ko iyi nyumba si nk'izindi. Yamubwiye ati none nsubiriyo kwinyegeza hariya ngende muri toilette? Oya, tekana, icara ngaho utekane, hanyuma turarindira umwanya tuza kubona ko hageze ko ndagusohora. Tubona kandi ari mu masaha y'ijoro aho umusore yararyamye. Mu gihe Nada yaravuye muri toilette yatenguye kuvuga yo araje ati turiya we tekana. Ubwo Nada yamubwiye abanze gutekana, ko umusore yamubwiye ati ni saa 4 z'ijoro reka ngende ndabona bwije. Amubwiye ati wamaze gushika saho kugenda uko bishatse, muzehe ashobora kumva amajwi y'abantu cyangwa ikindi kintu ugasanga arabyutse. Aramubwira nawe biragenda gute ko mbona ari mu masaha y'ijoro kandi ndashaka gutaha. Amubwira ati waramaze kwizana uje gusaba uruhusha, ntabyo gutaha. Umusore yagerageje kwesista amubwira yuko ashaka gutaha, ariko umukobwa amubwira yuko bidakunda, ahubwo ko yotekana ku buryo azoshobora gutaha ejo bukeye. Maze umusore avuga ati ejo bukeye? Oya nibyo ukunda, reka ntahe. Amubwira ati niba ushaka gusubira mu gasho nugende utahe uko bishaka, kumva ushaka gutaha. Umusore amaze kuvyumva yaragiye araturiya arapowesha. Bukeye bwaho nuko Nada yaravyutse maze aja kwitegura. Ubwo mu gihe yariko aritegura, umusore nawe yabaye yikanguye amuraba y'ukuntu yitegura, kubera ko ntiyarazi neza uwo yari karavyenata ko ari we. Ubu aka kanya ariko akaba ariho yamenye yuko ari officier, ari mheshimiwa. Ubwo byaramutangaje cyane, maze agira kamubaza yuko yashobora gutaha. Amubwira ati ntabwo bikunda, uno musi muzehe arashobora kuba yirirwa ngaha kubera ko nta bimenyetso vyerekana yuko ashobora kuza kuja ku kazi bihari, we banza uturiye ngaho. Amubwira ati none imiti ko nayicikishije, ati iby'imiti nibyo uvuga, ugihe umuntu ashobora kuba atafashe imiti umunsi umwe gusa hari icyo yoba. Maze umusore aramubwira ati ariko mu gihe ncikishije imiti urabizi neza ko ntari bwontwire, ntabwo byari byiza na gato yuko noguma ncikisha imiti kubera mu ijoro sinayifashe. Tare yamusabye yuko basiyoza kumuzanira imiti yoshobora guca iwabo, maze Tare aramwegera amuraba. Ubwo Nada nawe yariko aritegura, akamubwira yuko atazi neza yuko ashobora kuza kumuzanira iyo miti, ariko tubona ku mukandi kanya aho mushikiwe yaramwugururiye maze amuhereza imiti. Ubwo amubwira yuko ayimushiriye maze ayifate agiye gusohoka, ariko Sandra aramwankira ati wewe rero ubu wabonye yuko byaguhimbaye kubona umusore wamufungiraniye mu nzu iwawe, birakuryohera kubona apfunga iwawe, umva ari byo sawa? Maze Nada nta kintu na kimwe yamwishuye, arihorera. Ubwo kugira muhira kandi yasanze umusore Tare yakuye impuzu maze amuhereza ya miti yiwe ngo ayifate. Agiye kuraba muri toilette asanga hanuka nabi, abanza kumubwira ati ninde yakoresheje ngaha? Nije nakoresheje. Amubwira ati we rero uwaje ngaha kugira ngo ukoreshe toilette yanje nkuko bishatse? Namubwira ati ntahandi hantu narifise ho kuja. Ubwo yamusugumiyemo maze amugaranirayo, nta vy'ikijama, aha nta bukinga. Uno mukobwa nawe yari yaraganguye. Ubwo tubona kandi ari mu masaha y'ijoro aho muzehe yari karatelefona kuri telefone. Mu gihe Nada yaragiye kugira ngo bibara baraganira na muzehe, maze yumva ari kuri telefone ariko aritaba telefone. Ubwo hari uwamubwiye ati muzehe ahantu nashaka yuko tuhashyira ujya mukobwa wawe. Maze muzehe aravuga ati rewe uwo mupumva urabona ko uwo mushobora kumuhereza akazi ngo agashobore. Ubu icyazi azi konona, uzi ko aheruka konona imiliyoni 5 ngo ariko aravuza uwundi umuntu atashoboye kwivurana ngo ariko aramuvuza. Ubwo ayo majambo Nada yaramubabaje cyane ku mutima,
yiyumviriye ati koko ariko aranzanira nka bimwe vya mama. Mama wiwe nawe uburyo batandukanye, mama wiwe yapfuye hari ikibazo bafitaniye na muzehe cyo kuba hari umuntu kandi yavuye. Ubwo tubona kandi Nada agarutse ariko aza yashavuye, nuko umusore yagerageje kumuha kera ko yaramuzaniye ariko aragasanzaza. Umusore ntami yumva yuko ariko aratanga ibyishimo abihereza umukobwa, ariko umukobwa nawe yarashavuye ahubwo no kurira, ariko ararira kubera amajambo yumvise se wiwe avugira kuri telefone. Nuko Tari yatanguye kumubaza impamvu nawe atishimye ariko ararira, ari umukobwa mwiza ameze neza wo kwishimira kubera ko ayisunga uburyo yamufashije, ariko Nada nawe akamubwira yuko ibintu bitameze neza kubera ko se wiwe uburyo amufata amubona nk'umuntu atameze neza, ku buryo ngo ashobora kuba yonona agakoresha ibintu nk'uko tubikoresheje. Maze umusore aramwegera kugira ngo amubaze iby'ukuri, nuko Nada atangura kumubwira histoire ya mama wiwe, ukuntu mama wiwe babana mu rugo rumwe na muzehe, maze muzehe haza guca igihe aho mama wiwe yafashije umuntu yari asanzwe afise ikibazo cy'uburwayi mu bitaro, yagiye kumufasha amuzi yuko amuhaye ubufasha, ariko muzehe yaciye abona yuko ari umuntu atagira ubwenge, amufata yuko ari ko ahubwo asesagura amatungo y'umuryango. Ico kintu rero kiratuma nanje muzehe atanyizera, nico gituma mbona yuko ibi bintu jewe numva umenga no bivamo byose. Ubwo Nada yari yashavuye cyane ubwo yamubwira, ariko Tare yumva yuko atari ikintu cyoroshe gose, uburyo ariko arakimubwira yumva ko isobanuro yayo itoroshe. Tari yamubwiye ati pole sana kuri ivyo vyose vyababaye ko mu muryango wanyu, maze Nada aguma amubwira ati rero namaze kubona yuko natakaje icizere kubera ko muzehe aguma yumva yuko nanje meze nka mama, uko yiyumvira ko mama nanje nikanyiyumvira, kandi ndaza aho biriko birava hose ni kubera ko noba narakuvuje, kandi nanje numvise umenga ikibazo cavuye kuri jewe. Ako kanya niko Tare yumvise ko yomukorako, maze agira ko abanza kurindira gato. Tare yamusavye yuko boba inshuti, maze Nada arabimwemerera, ariko tubona mu gitondo hakiri kare aho umusore yari karitegura, muzehe yarasohotse, ubwo bariko baraba uburyo bwose bashobora gusohora Tare. Nada yagerageje kumusohora maze amushikana no hanze, ariko amaze gutaha agashika iwe yisanze yibagiye telefone, maze avuga ati ntabwo nosubira hari ahantu haragoye, niza neza yuko azoyizana. Maze sister wiwe nawe aramubwira ati njye muvyizera ni sawa, ngo tubona kundi musi naho ariko yaramuzaniye ya telefone, maze aramushimira kuba ayizanye, nuko yagiriye ko amusaba ati Nada nimba vyokunda ndashaka wicare. Ubwo Nada yase kwicara, maze amusaba nimero ya telefone yari yavyase, ariko agira ko ayimuhereza kubera yari yamwemereye ko baba bagenzi. Ubwo mutoyi wiwe maze amaze kubibona aravuga ati urabona ivyo uriko urakwega, warabonye ivyo ukuntu vyakugendeye, niyo hagira igikurikira je ntuzompamagare nguze kumbaza n'ikintu na kimwe. Ubwo tubona kundi musi naho Nada yibereye mu modokari ari kumwe n'umupolisi yarasanzwe amucungera, maze bose bari nk'aba ofisiye, ariko Nada niwe yari mukuru kubera hari kwase. Abona agenda aritwengesha, Nada yari kumwe ariko aracatinga na wa musore, maze aguma mucungera mu kiyo. Ubwo muzehe ashobora kuba yari yaramubwiye ati uzomundabire. Tubona kandi aho Tare yaguma yisekasekera bariko baraganira. Ubwo kwindi ncuro nawe tubona kandi Sandra ahawe ikaribu mu nzu kwa Tare. Ubwo amaze gukaribishwa yaraje yinjira mu nzu kugira ngo babe baraganira. Sandra amubaza ati none kumenga hasa nkaho witeguriye umuntu, maze Tare amubwira yuko hari umushitsi yiteguriye nyene ngo arindiriye umukunzi wiwe. Byaramutangaje cyane. Inyuma y'akanya gatoyi niko yumvise ubudodoye ku rugi, maze arugurura, kumbe haje Nada. Uwo Sandra nawe byaramutangaje. Imbere yuko baramukanya abanza kumubwira ati karibu ngaha mwicare mu banze muruhuke, ariko haciye akanya gato naho Sandra avuga ati ndashaka rero niganukire. Ubwo Sandra yaragiye nta no kumuherekeza, maze Tare yegera umukobwa
maze baganire. Inyuma y'akanya gato naho tubona Sandra amaze gusohoka atangura gukubita umugere ku modokari, ariko birangira ari we ababaye. Yatanguye kwibuka kuno wa musi yagiye kuzana amafaranga, agashika asanga sister amubwira yuko yamaze kuvugwa. Yibutse uburyo ayo mafaranga kugira ngo aronke izo miliyoni 8 yagiye kubwira uwundi mugabo kugira ngo baryamane ayamuhereze. Yongeye kuyikubita umugere, ariko ntabwo imodokari yari bubabare, ahubwo niwe yisanga ari kubabara. Tubona kandi kwa Nada na Tare bariko baraganira nk'ibisanzwe. Nada na Tare barishimanye kuba babaye inshuti, bari batanguye kumva yuko ari urukundo rubarimo. Ariko Nada mu gutaha amaze kugera muhira, muze yamubonye uburyo atashye atangura kwibaza niki cyabaye. Yatanguye guhamagara umurinzi amubaza ukuntu uno umukobwa ashobora kuba yagiye amasaha agirako, kubera ko yabona ari ibintu by'akamenyero katanguye kwibonekeza. mu ati ahubwo rero muze muncungire. Nuko tubona kundi munsi naho Tare amubwira yuko yarose akazi. Ubwo baragumbatiranye na muto yiwiwe, ariko Sandra akaba yarari ngaho, aho nawe yararindiriye kugira ngo bashobore kuganira na Tare. Ariko Tare nawe kandi akamubwira yuko yarose akazi. Sandra yabyishimiye cyane, yumva yuko ari ibintu bishimishije ku muntu. Nawe yarasa nk'uko amukunda, ariko nta n'umunsi n'umwe yaribwo yigira amubwira ko amukunda. Hahandi rero uba wumva ko ukunda umuntu, ariko byakunaniye ko bimubwira, uzokwisanga hari igihe bizokubabaza. Ariko tubona kundi munsi nk'akamenyero Nada ari kumwe na Tare, ubwo bariko baraganira. Muzehe nawe kandi tukamubona muhira aho yibereye mu byo gupanga akarere kiwe kuri telefone. Muzehe icyo yari yamaze gufata yari ingingo yo kumwimura. Ubwo umukobwa kundi munsi yamuhaye ikete amubwira yuko amwimuriye mu wundi muji, kubera ko yabona yuko ayo mawusiyano y'uwo musore bariko barakundana azobyara ibindi. Ariko umukobwa nta yandi mahitamo yari afise, yategerezwa kubyemera. Ubwo telefone barayimwatse, byose barabisigarana. Tubona muzehe amusezeye ati ugire urugendo rwiza. Ubwo baramuherekeje no kuri aeroport, kubera ko hari ahantu harehare bisaba yuko agenda agafata indege. Muzehe akaba yari yamaze gufata decision yuko ari ukuvana n'uwo musore, niyo objective yari afise. Mbese biragenda gute? Ariko tubona kandi ari mu masaha y'ijoro, aho Tare yarasanzwe ari kumwe na wa mukobwa bavukana, amubwira yuko agiye kuraba Nada, kubera ko hari haheze igihe kirekire atamubona. Yagerageza kumurondera akamubura, yaciye mu bice by'iwabo, ariko yagenda yirabisha ko ashobora kumubona, ariko birangira atanamubonye. Yakomeje kumva abuze amahoro muri we, aho no gukora akazi bitari bikimukundira. Yagumana ibyiyumviro. Sandra nawe yagerageza kumva yo muba hafi, ariko Tare we ntabwo byari bimworoheye kumva yuko umukunzi wiwe uwo yishimiye yagiye. Ntabwo bariko barabonana, nta nubwo baganira. Amurondera kuri telefone ntamutora, kumbe icyo atazi nuko bamwimuriye ahantu kure. Ubwo Sandra rero yatanguye kumubwira yuko ari we ategerezwa kumva yo mwibagira, kubera ko nta kuntu umuntu akunda yari kuba yaragiye atamusezeye. Ariko tarakumva yuko ibyo ariko aramubwira atari byo, ariko ku rundi ruhande akumva umenga byo bifite n'ishingiro, kumva yuko umuntu bakundanye yogenda atamusezeye. Ubwo rero yafatiye ako kanya maze atera agenda nk'ugiye kumusoma, ariko Tare aramwiyama amubwira ati ibyo ntibikuri kurakora, ushaka gukora iki? Urabona yuko jerera aka kanya ibi ari byo ugomba kunkorera, ntabwo je nditse serious no kuba nkora ibintu by'ubukinga nk'ibyo byose. Ubwo Sandra ntabwo yari yishimiye nibyo Tare ariko aramwishyura, ariko tubona ku rundi ruhande wa mukobwa mushiki wa Tare ariko aramuraba ibyo bikoza, yibwira ati uwo mweke mupfuma bakundana. Ariko ntabwo aha hose niho Sandra yaronkeye akajya kumubwira uburyo amukunda, ariko kubera ko Tare atari yumva abyishimiye yaramuguye mu nda. Ntabwo yigeze amubwira ko amukunda. Byakomereje kuba iminsi myinshi kuri we,
yumva atishimye, ariko Sandra agerageza kumubwira yuko yomwibagira kubera ko nta kuntu yogenda atamusezeye akamara igihe nk'icyo cyose atazi n'ahari kandi ari umukunzi wiwe. Ubwo bacicaranye ngaho umusista we amaze gusohoka hanze, bahuriye hanze na Nada amubwira ati bite umeze neza tiwaragenda no kuba dusezeye, aramubwira ati ni ibintu byabaye tu ntabwo nanjye nabishaka. Nubwo yamukweze binjira indani, ariko ku rundi ruhande naho bariko barinjira indani nuko tubona Sandra ariko agerageza guprofita ku kanya nyene aba amusimbiye ko maze aramusoma, ariko akanya ariko aramusoma byarangiye Tare abonye Nada maze asohoka amwiruka inyuma kubera amubwira ati ibyo wabonye ntabwo ari byo. Yagerageje kugenda kumusaba imbabazi ariko byarase. Ubwo Sandra nawe yumvise yihebye, yarazi yuko ariko kanya ko guprofita ariko byarase. Ubwo Nada yamubwiye ati mwasomanye, nabaze taramubwiye ati Jesse nigeze ndamusoma ahubwo niwe yaje kusomana. Mwasomanye nabibonye. Ubwo yagerageje kumufatafata ariko byarangiye atanuko bikunze, kuko yamubwiye ati nta kuntu wowe ugenda ugasomana n'umuntu uzi yuko nanjye ndagukunda. Oya we narakubuze wagiye he byagenze? Ntabwo ibintu byari byoroshye na gato kubera ko Nada yari yaragiye, ariko Tare nawe yari yarabuze icyo akora n'icareka. Ujya mukobwa nawe Sandra yagerageza kumuprofita kubera yari yaramaze kumubwira uburyo yamukunze, ariko iyi ni yangaruka yo kutavuga umuntu kumukunda ngo bimubwire hakiri kare abimenye. Iki kiba cyari igice cya kabiri kino story, maze duhurire mu gice cya gatatu ari nacyo kizoba finale. Ndaba neza ko wakoze subscribe, nusanga utarabikora ubikore kugira ngo iyindi episode cyangwa iyindi nkuru y'urukundo dushira kuri Mbaga Story uzoshoke ubibona. Ciao ciao.